ikaze mu kiganiro cyacu kuri uno munsi ni Agro TV Burundi isanzwe ikorera muri studio za JC Productions. Uno munsi tukaba tukimwe n'umushitsi akaba yitwa Wilbert Dusabe, akaba asanzwe arongoye Maison du Fermier kandi nawe yashoboye kuyikrea. Rero turabaha ikaze, reka nawe tumuhe n'ikaze. Kaze mushitsi. Murakoze. Yego. Mbega Wilbert ninde, yatanguye gute, akora gute? Wilbert ndi umujene nk'abandi, ndi mu engineer na electromechanique, nubwo nahavuye nkikonvertisa mu ntuze mu burimyi. Wilbert nita umufermier, eko maze kubona yuko igisata c'uburimyi gifise ama opportunité menshi, nico gituma nahavuye ndiyumvira nti reka ndabe aho baheza gusumba ahandi. Rero nca ndiyumvira ndagenda ndatangura ibintu bike bike, ariko nca mbona yuko nocrea ubwa mbere nagombye kugira une ferme d'agriculture intégrée. Hanyuma rero ndabikoze ndabikutangurira ngaho i Bujumbura, ariko ndahava ndabona yuko ikibanza ni gito kandi hariho n'ibindi bintu bitoshoboka. Dufate nk'ibitungwa bimwe bimwe usanga bikeneye ahantu hatekanye. Ndabona yuko iyi miduga ikibi bintu biziguma bivuga biraritera ibintu bita amastress. Ncavuga nti reka ngende kuri abantu hatekanye kandi hashobora no kuguma haguka kubera ngomba kuhagira ahantu hanini cyane rwose. Muri ico gihe rero nico gituma naciye niyumvira ko nokora gutyonye. Hanyuma ijya Maison du Fermier, mu nyuma naho ijya ferme d'agriculture intégrée naho ndayikonvertisa iba entreprise nyene ikurikira ibisabwa n'amategeko. Maze ndayigira ntuze centre de production et de formation en agriculture intégrée. Rero twakorera turaproduisa surtout kuri petit élevage, hama tukakora ndavuga inkwavu, amafi yororeye ku mutumba, nitwo twabitanguye ngaha mu Burundi. Hanyuma impene, eka byinshi cyane rwose iby'ubworozi buto buto. Hama rero tuca tuvyasosiya n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa. Hama apart y'ivyo rero turakira abandi bajene bakaza kugira ama formation, hama turagira na accompagnement yabo. Yego ubunye biri ngaho bonye, ariko tugomba kubikoramwo kubiri. Iriyanye hariya kuri iriya ferme d'agriculture intégrée naho tuzogirira nzira production. Turacari muri phase ya mbere, hanyuma turiteze yuko ku rundi ruhande tuzaba tugira ibintu bya transformation, tugafata ibyo twaproduire hariya anye tukabitransforma, tugakora soit amajus, tukagira les produits de charcuterie ku nyama zimwe zimwe, kuko n'ingurube turatanga kuzorora. Ego hanyuma tukakora n'amaboulangerie. Urabona turafise amagi, tukaba dufise ni bientôt tuzogira n'inka zishobora gukamwa amata, bishobora kugira ngo tugira. Hanyuma uno munsi naho vuba twashize sur place ikintu twise le panier du fermier. Ni ukuvuga umuntu wese usanga azi imboga akunze gukoresha zirya ziri diversifiye, ibitunguru, itomati, seleri n'utundi tuntu. Twagerageje kuraba ikintu ibyo bakeneye kuko ibyo bakoresha ngaha mu Burundi turabishira kuri ferme. Ubu unye hazoza umuntu hari agapaniye twagize, umuntu hazoza wenyene yishikire muri ntuze muri ferme, avuge ati nkeneye itomati zitatu muri nondwi, igitunguru na karoro niko natanga, ibitunguru 5, ibiraya bingana uku, ashira muri yaka gapaniye. Nahazoshaka itomati gusa arashobora kuza mugaga gapaniye kuzuye, ni kuvuga azocareka. Hama rero ako gapaniye kazoba gafise igiciro kimwe. Hariho rero une fois par semaine abakiriya bacu bazoza kuri iyo paniye hariko n'amagi. Bientôt tuzoshaka n'ivyamwa cyane cyane inanasi, marakuca na petite banane, kandi akamara mase yakora byose mu plantation turiko turayakora. Hanyuma apart y'ivyo une fois par semaine azoshobora guhitamwo ibiro bibiri, soit vy'inyama, y'ingurube, y'agakwavu, y'inkoko cyane ikindi kintu, cyane mu kimwe ibiro bibiri vy'ifi wenyene yirobeye aho hantu. Urumva ni ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi biri kumwe hamwe. Mukorana cyane cyane n'ugwaruka rero. Ego mu byo twokwita de formation action amana accompagnement. Kubera iki twebwe igituma tugomba gukorana n'ugwaruka, icambere
c'est pour créer akazi kubera chômage irabarembeje. Igira kabiri tuwe nusome une entreprise kandi ibwirizwa kunguka ntitubikora rero ku buntu. Iyo mvuze ntitubikora ku buntu si ukuvuga ko bose tubarihisha amafaranga, hari habo twigisha kugira nabo kuko nubwo twagiye ahantu hagutse ubu espace kumira limite. Sipozo ke nk'ubu tuzokumva ko Burundi bwose bwatwizeye kuba ko tuza turabuhereza nk'amagi mani tuzokwira Burundi bwose nuko canke inanasi nomba nizoba dufite plantation kuri Burundi bwose cyo gituma ugwaruka twakire dushobora kuruforoma kugira ngo uze kudufasha kugwiza uwo mwimbo muri ico gihe bari bakaza bakagarukana biri muri programme twise programme d'intensification agricole abo bagumara bacu akaba n'abandi baza kubyisabira bo nyene barariha arabavyeyi turafise abantu nze cyangwa ama university aza gukoresha nzeye amastage kuri ferme cyangwa mu kimwe ayandi ma organisation ashobora kuza akavuga ati duformere aba bantu ico gihe ntituvuga ngo abajene cyangwa bari baca baje amare tugo tukaraba swati bakadohereza amafaranga cyangwa kimwe tukaraba ikindi kintu dukeneye niba ari nka salle de formation niba ari dufate nka systeme d'irrigation tukababwira tuti tuko turabaformera aba bantu cyangwa turabakora ikindi gikorwa runaka hanyuma namwe mutugidiki ego mbega ko ugwaruka turasanga tumenyereye tuvuge kuri kicu ugwaruka usanga tumenyereye ugwaruka kenshi ruvuga ngo ibintu by'uburimyi canke iby'ubworozi ni ibintu bitazana inyungu n'ingogana n'ingoga ukabisanga bamwe bafashe bakaja mu bindi byo gukora ubundi buzi babona inyungu ishobora kugaruka kare mbega mwaho mubona ugwaruka rubihurumbira gose nk'uko mwari mubishaka nyene ko boruhurumbira icya mbere nobanza kubabwira nuko jewe ndi akarorero kuri ugu gwaruka jewe nta kindi kintu novuga ngo ndakora nta bundi buzi nkora ni ukuvuga ko jewe ferme nije nayikreye ni iwanje iyo entreprise hanyuma ikindi naco ndi n'umukozi wayo ndiha umushahara rero umushahara wanje ni ukuvuga irankoresha ni ukuvuga rero muri uwo mushahara wanje turetse ko iyo nyungu ya entreprise izogaruka kuri jewe ni ukuvuga ko ndatunze umuryango jewe ndi umupapa afise abana babiri ndakoresha umukozi ugira bita umukozi sinkunze kubita mu boy jewe ndamwita uwo dufatanije ibikorwa muhira n'ujya adufasha kurera abana ujya bita umuyaya Jessica ndabita ni ukuvuga ujya adufasha kurera umwana n'ujya adufasha mu guteka mu gihe tutahari kuko umukozi si umuntu akora ibintu udashoboye gukora ahubwo n'umuntu agukorera ibintu mu gihe udafite umwanya wo kubikora bajyanye ndabakoresha madame wanje ariga muri university nivyo bimusomesha abana baranywa amata baragira iki ibintu byose kuvuga yuko biradutunze kujya kuna abandi bibatunze akaniho kazi abajene baba bariko barava mu mitumba hariya baja kurondera ibujumbura mugaje nanye nakagiriye hariya hanyuma kuri ferme yiwanje nkoresha abakozi 9 permanent kandi bahembwa neza n'abandi bakozi 200 baba sezoniye bajya baza kurima bajya baza iyo hakenewe igikorwa runaka bagataha ni kuvuga yuko no muri abo bajene nyene bari hari abatanga kugomba kuza gusaba akazi aho kuri nze kuri la maison de ferme rero tugarutse ku kintu abajene bakunze ndanabatahura wanashaka kuko umujene no munsi asohotse ku ishuri umuvyeyi abamusohoye abakeneye iki bakeneye amafaranga uburimyi biwacu ngaho mu Burundi murabibona ni uburimyi butari orienté vers le marché ni kuvuga yuko butaza kuzana amafaranga jewe nkaca ndaza kuhagaruka ngaho je nkaca ndaba bariya ari umupapa umumama yavyaye abana bashika nka 10 ni umurimi n'umworozi agaca abigisha guhera mu wa mbere gushika baheze na kaminuza wana turabazi baraheza abo bana 10 bose bakiga hama rero mugabo umwana yigishijwe n'uburimyi agacira kuvuga ngo nta kirimo none yabagaburiye gute yabasomesheje gute ayo mafaranga muri za internet n'amakaye n'ibindi byose numva ko d'une part uburimyi ahubwo kunguka cyane kose gusa no kwera badaharura ngo baza baragira iki ariko ubundi tugiye ku bajene bakeneye amafaranga umujene le dénominateur commun y'abajene ni impatience ni ukuvuga yuko aragenda asaba akazi aje gusinya kontra ni ukuvuga amafaranga cyane kubona kwezi gukurikiye ibyo bashaka cyane mu maragenda kadandaza ni ukuvuga atanga ubudandazo mu gitondo nubwo atabara ashobora kunguka ku
ku mugoroba araza kubona amafaranga. Ivyo rero nivyo ivyo onye bakeneye ico nokwita le commerce ambulant, cyangwa kimwe kuja gukora akazi kamuhemba ku kwezi ntashobora kuvuga ati ndihaye ngende kubaka ikintu mu myaka 3 niho nzotangura kuja kunguka. Donc rero nico gituma usanga agiye korora cyangwa kugira ikintu kizovyara mu mezi 6 ashobora gufata amafaranga ari agaprefera kuja hehe akaja kumana kujumbura. Ariko jewe rero nanje aha hantu abandi bantu bariko barahunga niho jewe nanje canja. Reka dufatira akarorero uno munsi iyi ngwara twumva yatewe n'virus ita corona hanze barugaye, hari ibintu bita confinement. Suppose que hari umuntu aja guca ingero, ni ukuvuga amaduka arugaye, hakaba hari uwundi muferumye nawe yibereye hariya yararimye yaragize ibintu byose, inka ziriyo, ikintu cyose gikura hajyanye. Mwumva ko ubunya ari wabayeho neza gusumba biri. Byumvikana ko uburimyi n'ubworozi bw'inifaso tureke no muri ayo mafaranga kuja guca amafaranga ni ikintu gikomeye cyane rwose abantu bakwiye kugira. Cengaruka anye ikindi naco gituma na jewe nari guheba uburimyi ni ibi bintu tubona raba uno munsi heze amamandarine. Ni kuvuga bireze byose uno munsi agaseke kajya mu n'abatemberana ku miduga kagwa amafaranga 500 hariya ayo Bujumbura ashobora kukaronka no ku gihumbi. Mbwira rero umuntu yoba yarafashe mandarine akazirima imyaka 3 kugira zitangure kwama zijya ziri hybride, hanyuma agaca yamura kubera vyerera rimwe agaca agenda kw'isoko bashamo 500. Urumva ko atiza guca biheba kategorike. Donc rero niyo nayo madefi ugwaruka rugura nabwo agaca abona ko uburimyi buhaba. Ikindi naco nuko c'est la tradition. No kuvuga murabizi yuko hari umugani uvuga ngo ukize akirisuka. No kuvuga rero iyo bisigura iki, umuvyeyi ararima, umwana wiwe akamufasha gushika ashitse muri secondaire. No kuvuga umwana atoye concours national kiriya gihe cake acaye mu concours après fondamental, no kuvuga icisuka kiba giheze. No kuvuga wanashaka anagarutse no kurima umuvyeyi wenyine arabona yuko umengo yataye umwanya. Donc rero il faut révolutionner l'agriculture tukayoriya kuri marché kugira ngo n'abandi ba jeune babone yuko ikintu kizana amafaranga ari hubwo arico bigaca biruhangiramo. No muzi rero benshi bariko barabibona bamwe bwo abantu kuri televiziyo tuko turabivuga peut-être nimwe akajya kukwashika muzo bibona yuko uno munsi ukwa intoze agriculture hari amilier hari ariho hava amafaranga. Ego mbega nk'ubunye ugwaruka rusanzwe rutabijamo nk'abacitse intege nk'uko nyine abandi bacika intege bakavuga ngo ni ibya kera cyangwa nta nyungu irimo, ni ikihe kintu mubabarira mu kubabwira yuko hariyo inyungu nyine nziza yuko bakwiye kubihurumbiramo? Bo icambere si twebwe tubibabarira, ego nous sommes des modèles bashobora kurabiraho, ariko il faut inverser la tendance. Je nkunze gutanga akarorero ko muri Japan, bon simetriza cyane rwose systeme bigiramo ko ari biga primaire cyangwa secondaire cyangwa mugari kadufasha akarorero. Nk'akarorero barazi ko c'est un pays industriel, barakora imiduga, barakora amasaha, barakora amanzi y'ibintu electronique, barakora ibintu byinshi cyane rwose. Ni ukuvuga barafata bakarosansa dans les entreprises, dans les sociétés, bakavuga bati muri iki gihe dukeneye autant d'ingénieurs. Ni ukuvuga baravuga bati dukeneye dufate nk'aba engineer 1000 uwo mwaka terane nimba ari mu myaka 2 hama bagaha muri cyo gihe barashobora kugira appel ku ma école privée cyangwa ko bakagenda no muri leta bakavuga bati ari amashuri acaraba akoresha ama statistique to de réussite. Nimba ari nka 70% de réussite cyabafata bakeneye abantu ze nk'amajanini barokrita abanyeshuri 1000 bazogenda kwiga ivyo bintu. Kuvuga biga suivant les besoins ziba zihari, les besoins de la main d'œuvre. Rero bahejeje ijya anye secondaire, bon baca bashandade ko dufate nka entreprise zikora ama electronique, rije maradiyo, rije amatelefone, ahije turiya tuntu dutandukanye. Cyavuga bati reka duhe aba banyeshuri bose bagendera dans école d'électronique no kwita élémentaire bagaca bijamo, ariko bashitse à un certain niveau abazoja kuja électronique mu by'amaradiyo
electronique ku by'amatelefone ku mateleviziyo ku maordinateur baca baheza bagaca bagenda kwigira muri ariya ma industry yabo nk'uko babikora muri medecine ngaho kuri Rwakarere. Hariho abanyeshuri barabaza bakigira muri university bahejeje bagaca bagenda kubandaniza university mugabo muri hôpital. Muri ico gihe rero cyasohoka abantu vraiment bari bien qualifiés kandi bafise des compétences techniques. Aho iwacu naho hakenewe iki? Nous sommes une agriculture à plus de 90%, un pays à plus de 90% agricole. En Afrique, la main d'œuvre muri agriculture ni plus de 80%. Alors, aya mashuri rero haba hakenewe iki? Reka tuvuge dusobanure uko biba bimeze. Ni ukuvuga ko bababarire dufate nka histoire muri université. Dukeneye abigisha bangahe ba histoire muri secondaire par exemple bagiye bazaza kwigisha. Bagaca bafata bakavuga bati iyi nombre kugira twebwe le chômage reka tuyishyire ngaha. Muri agriculture dukeneye nuko amanzeri ahari. Dufate nka maison de ferme. Dukeneye dufate nk'aba ingénieur agronome dufate nka batanu ni exemple ntanze sibo dukeneye hariya aya dufate nka izine yindi ikeneye abaja kurima dufate nk'ibitoki nka 10 ugahita uraba ati uwo mwaka hakenewe aba agronome bangana uko aba ingénieur bangana uko aba nuko ama rero iyo education de base igacifatira kuri abo bagaca boriyanta mu mashuri bivanye n'ibintu abantu baba bakeneye. Rero bimaze kumera gutyo bazoba bariko baraha agaciro agriculture. Kigira kabiri nuko coincita leta ikensita abaja kuinvestisa muri agriculture. Dufate nk'abafise amaferme cyangwa nk'amazine agroalimentaire bakabakorera ko amakori dufate nko kubabigiriye amakoperative kugira ngo urabona ngo amakoperative ni menshi barakorera ko amakori ku myaka 5 kuva atanguye muri cyo gihe hacaba création y'amakoperative. Muri cyo gihe rero bamaze kugira aba investisseurs bazoza bashira amayizine bashizeho amayizine rero bashabatanga kugura twatundi duke tuhari nibumva yuko abarimyi nibumva yuko dufate nakomashimire izine bita imena y'ingo yo mu Kayanza ngirango no kuvuga yuko ari igitoki cyitwa akamara masenge kandi no muri maison de ferme turabwikora ko turakora plantation. Hariho inzoga yari kuva mu kamara masenge mugabo yari yatevye gusohoka kubera iki? Kubera atakahari wanashaka karazimbye gusumba ibindi bitoki. No kuvuga nkaje numvise ko hari akamara masenge akagize nagize ama plantation y'ibitoki y'intuze nijo rero abantu baca bakurikirana kuvuga ati hari ikintu dufate akandi karorero aha mwibarabara jewe nji Bujumbura ande 2006 ivyuma byarabuziburu imisumari aho uciye hose ugenda nyine wambaye ibintu by'ama protection mugu nta ngorane tukifise kubera iki muramona n'abana baramaze gucreya n'utuntu utu ema udusumako ubunye hasigaye la poussière y'ivyuma kubera haje izine igura ivyo vyuma. Ubu rero birirane nabajya bakozi bacu bakora mu gikoni iyo bagize akantu amatiere metal no kuvuga yuko baca bakabika akote kugira bazoze kukadandaza amahera makeye. Muri agriculture rero ntubunye boza abantu bakeneye tomate izihari zikakena muzobona abantu bagenda kuri mitomate ni haza abantu bakenera amafi izihari zikaza mu masi muzobona abantu rero bashobora kwensika abanje ni bose kazosanga basubiye hariya kuja kurima bijya bintu bidoba fisoko nayo bundi bidafite isoko ni twe tugerageza kuyikrea twayijamo ariko rero rega leta ntidufitiye ideni ahubwo ni twe tuyifitiye ideni n'abavyeyi badufitiye ideni ni twe tubafitiye ideni. Rero nimba leta yaradushoboye kutwigisha nimba abavyeyi barashobora kutwigisha bagomba tugira ubwo bumenyi bwo kugira ngo natwe dushobore kurefreshisa tumaze gusura kurefreshisa natwe tugende kuraba twiterere ivyiyumviro cyane kuri ubwo bwenge tuba dufise twiterere n'inguvu kubera twe tukira abajure. Muri iki gihe rero ni twebwe rero bwo kugenda tukazisasiza opportunité tukasubira ku mitumba tukenda kuyirima barimye mu buryo butameze neza ubunye twarize turashobora ubunye tute ibintu ubunye tuvuze ko tukorera muri environnement imeze neza ibintu byose biri disponible kuri Google
hari igitabo c'ico ukeneye ico ari cyo cose rero niba dufite ubwenge twende kuri Google akagusovye ntibigikenewe ko umwigisha aca kuja imbere ni ukuvuga ugenda kuri YouTube ukagatapa ukabona ukuntu bagakora je niko niga. Yego. None mwebwe muri maison du fermier mufise mbega niyihe migambi muriko murategura ku vyerekeye uburimyi n'ubworozi kugira ngo bizoze bifasha abajene nk'uko muriko murabivuga? Maison du fermier c'est un centre de production. Uno munsi turiko dukorera ku vyamwa biri nkenerwa mu Burundi. Ivyamwa ahanini iyo je mbona bikenewe cyane gose n'amavoka. Ni kuri ndabivyo najewe nkorera ku vyo mbona nshobora kuronka isoko. Ivoka ni ikintu gihumbirwa mu Burundi bwose. Nakakamara amasenge. Ibete banane. Ni ukuvuga ujya mwana gitanguye kurya niyo aliment élémentaire ija mu nkuzeyi ija mu byo kurya by'umwana. Iki naco ce sont les fruits de passion. Hariho izine zikora amantu z'amaju nyinshi nk'iza fuito n'ibindi byose zirakenera n'izi fruits de passion ayo marakuca. Ibindi bishobora gukenerwa ni anana. Kandi ivyo rero ncafatira ko bishobora kuba ahantu henshi cyane rwose. Ni cambere ivyo rero ndabigira uno munsi kugira ngo tuze turabishora kugira ngo tugire fonctionnement de l'entreprise muka plus tard n'ivyaba vyinshi abo ba jeune nyene bakadufasha nabo bakagira amaplantation hariya hariho plantation de base na plantation twovuga ko dukeneye ko twebwe dukeneye icambere na qualité ndagomba ndabamenyesha ikindi naco n'abari baradukurikira yuko les produits iwacu ni zero élément chimique ndabivuze gutyo kubera nta certificat ya des produits bio ni ukuvuga yuko nta bintu hajya ama pesticide n'ibindi by'abangara chimique n'ibindi dukoresha amase organique. Donc rero sur cette qualité niyo duformera ko abajeune bakagenda kubikora twabona tumaze kuronka la quantité dushobora gukoresha nze aka entreprise une machine qui fonctionne toute l'année sous une unité de transformation turondera amanze les jus z'ivyo bintu hanyuma kuri nzeye yindi migambi turiko turakora nuko tuhubaka centre de formation ikaba centre de formation yemewe ubu hariho ibyo imirima rimwe nivyo nokwita les jardins twokwigishirizako n'ama modèle d'élevage ariko bientôt tuzohashira iki tuzohashira uburaro tuzohashira amasalle de formation tuhekipe kuburyo abantu bashobora kuza bakaronka naho binonorera imitsi bakahamara nk'abamazindwi zibiri bakahaguma. C'est une forme yo gucrea clientèle kuko nimba bazoba baje kuharara ntibazoharara ku buntu bizori muri facture ntibazofungura ivyo ngaho bizori muri facture n'amaji nk'ubu dufata umuntu ariko arinonora imitsi tuzoba hariho akabutike ngaho bonye bace barondera jus iyo bazoyigura. Ico ni cambere. Ikindi kigira kabiri turiko turiyumvira yuko tuca dukora imikate n'abandi batamenyereye uvuga imikate à base d'huile imikate à base des œufs kuburyo usanga nyene umuntu ashobora gutora icyo akeneye cyane rwose. Hanyuma ibindi navyo twabonye uno munsi biriko bigenda neza ni rya pisciculture familiale. Twebwe nababwiye ko dufise pisciculture dukorera ku musozi rero hariho ama organisation amwe yamaze gutangura kuza kutwegera kugira ngo vulgarize umuntu uzi hirya no hino bya pisciculture muri iyi programme yo kurwanya malnutrition kugira ngo umwe wese azoba afise utunyanja tw'amafi muhira twatanguye no kubyubaka hirya no hino ngaha Igihanga amasantre twese no mu Rutana bizoba bihari. Ego ivyo vyose ni ibintu tubona yuko bariko ama organisation akomakomeye ariko arafata modele z'iwacu nivyo bindi navuga ko ubwenge bw'iwacu aribwo buhiza bukaza bugafasha igihugu. Nk'ico nije nagitanguye muri maison de fermier mugabo urumva ama organisation yagifashe nitwe tugiye kukibaka hirya no hino. None nk'ubu rwaruka ariko aradukurikirana nk'ushaka kuza yitura maison de fermier nk'abashaka kuza gukora ayo maformation ni hehe nka adresse wobaha woca hehe haba kuri internet canke aho mukorera mu gihugu c'u Burundi? Twebwe ahanini dukoresha ama réseaux sociaux hariho Instagram
bashobora kugenda bakaraba kuri Maison des Fermiers Burundi ama no kuri Facebook Maison des Fermiers Burundi gutyo nyene ariko kandi il faut que bashika kuntuze kuri tera ni Igitega muri komine ya Giheta ni ku mutumba bita Kibugoye yego baramaze kuhamenya iyo ushitse ukavuga ati kuri ferme aho benshi bakuvuga hano bari bakorera umugambi w'uburimyi n'ubworozi ubwo nyine bashaka kujana na cyane cyane ikintu kibata cyane ni ahantu hari amafi bororera ku mutumba Wilbert tugushimire kubona mwatwitabye mukaza kuduha umuco kuri Maison des Fermiers yanyu twizere ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzotwitaba yego murakoze namwe turabashimiye namwe wako muradukurikirana kuri Yago TV Burundi twizere ko ikindi gihe tuba turi kumwe murakoze cyane